bimutwaye ntacyo bimutwaye. Usanzwe umukuru w'igihugu ntiyidoga, umukuru w'igihugu afata ingingo agafata ingingo ibereye. Turabonye yuko naho atamukuriye ngaho nyene ikibiriraho ngo abanyagihugu basigarane umwete, asiga bemereye ko agiye kubazanira uwundi azobibafashamwo, ariko ntaco yarayamukuye babafunzwe. Ibibazo rero umuntu ashobora kwibaza ni vyinshi. Ca mbere umuntu ashobora kwibaza yuko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryafashwe gihutihuti hatizwe neza bitezwa kuja muri iryo tegeko. Ivyo navyo amakosa akaba ari kuri urwo rwego umukuru w'igihugu n'abasanzwe bamufasha, kuko batezwa kubitegura neza ku buryo abanyororo. Ndabaramukije ndabakaze mwese abanywanyi bacu muba muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza aho muri irya nino hatandukanye. Nizera ko mumeze neza. N'umwanya w'amakuru ariko aravurwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkuko mubizi makuru yacu ya misi yose tubashikiriza inkuru ziba ziriko ziravurwa muri politike, vy'umutekano, cy'agateka kazina muntu n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravugwa cane zigarukwa ko turazitohoza tukazibashikiriza kugira mumenye ibiriko birabera irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku banywanyi bacu rero tugiye kubadabura no makuru, turazi ko mwafyonze kuri sabone, nawe wowe utarayifyondako kano nakaryo keza ko kugira ufyonde ko umanuka musi y'ino video ukaraba handitse ijambo subscribe, maze ugafyondako igihe cose dushize ko inkuru ukaba mu bambere bashikirwa nayo. Mu ngingo nkuru turubuze kugaruka ko turaza kuraba ibyabana n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kubogoza abategetsi babiri bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuze kuraba ico abihweza ibintu n'ibindi cane vya politike bavuga kuri ino ngingo y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Bamwe babona yuko ari intambwe yatewe n'umukuru w'igihugu, nubwo hari ingingo zimwe yakora ko agasha bikanka yuko zishigwa mu ngiro, kuko hari abakomeye ndetse n'ibihangange muri leta yiwe bivugwa yuko ngo bamusumvya ijambo, ingingo zigafatwa ariko mu nyuma abantu bakarindira ko zishigwe mu ngiro bagahebura. Barashima rero iyo ngingo y'umukuru w'igihugu, iryo tegeko ryo kubogoza abo bategetsi bivurwa yuko bagirizwa ivyaha vyo gukora ibishobora kubangamira iterambere ry'igihugu, harimwo no kunyuruza itunga ry'igihugu. Turaza kumviriza ico abibazo vya politike bavuga, ndetse turabere n'ibindi biriko biravugwa ku bandi bashobora gukugwa mu mabanga. Turaza kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa kubirabana ni kigongwe c'umukuru w'igihugu yatanze ku bafungwa, ku banyororo. Ico kigongo cy'umukuru w'igihugu kikaba kitavugwa ko rumwe, kuko hari bamwe mu bagiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu bakiri mu mabohero. Hakaba rero hashize igihe umukuru w'igihugu atanze ikigongo ariko bikaba bidashigwa mu ngiro. Turaza gukurikirana none amakuru akomeye kubirabana n'ico kigongo ndetse n'ivyo bavyarakurikiye mu nyuma, ndetse tuze no kuraba akarenganyo gakomeye cane uyo Krista Kaneza ariko arakorerwa, igihe umukuru w'igihugu yatanze ikigongo ariko wiwe nagirirwa ikigongwe, kandi abo bagirizwa ivyaha bimwe barahawe ikigongwe, ndetse wewe akaba yaranankiwe konsa ikibondo ciwe kitarakwiza umwaka. Vyose turaza kubigaruka ko twumviriza ico abihweza ibintu n'ibindi bavuga. Mwese rero ndabaye ikaze mw'idonido ryano makuru. Turazi ko muri abanywanyi bacu kandi muba muriko murarondera amakuru kubiba biriko biravugwa irya nino. Niba utaravyo kuri sabone nsubire kwibutsa ko
wanze ugafyonda ko imbere yuko dutangura nido ryano makuru nk'abampaye kaze mwebwe mwese mutumviriza muri ngaha mu Burundi abari mu bihugu by'ababanyi ndetse n'abari ku migabane y'amakungu ya kure mwese ndabaramukije cane nibagiye n'abanywanyi bacu baba twumviriza bari mu bihugu bitandukanye cane nga ku mugabane wa Afrika mwese ibihe vyiza nivyo ndabipfurije. Bere yuko rero dutangurana no makuru ngira mbanze ndakwibutse yuko Perezida Ndayishimiye yagaragaje ishavu ku batwara amasosiyete ya leta ndetse n'abanebwe. Ivyo bikavurwa yuko mu bari ku rutonde rw'abashobora kubogozwa ku itegeko Perezida Ndayishimiye agiye gusubira gutanga, bakaba barimwo bamwe muri abo ngabo. Ni nyuma yaho Perezida yabogoje witwa Victor Rurakengereza uyo kabarongo y'ubuyobozi bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi mu ntara ya Gitega. Turaza kubigaruka ko ndetse umukuru w'igihugu akaba yari yanatanze intangamarara yuko ashobora kubogozwa. Perezida kandi akaba yabogoje umuyobozi mukuru ajejwe ikigega ca leta programmation et budget, yakaba yitwa Christian Kwizera, mwagiriza ko afise inyifato ishobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ndetse no konona ishusho y'u Burundi. Kumwe n'ibindi vyose twagutunganirije, reka tubikurikire ariko twumviriza ico abanyepolitike bamwe n'abandi babona kuri iyo ngingo y'umukuru w'igihugu, ndetse turabe n'ibindi kubirabana n'izindi ngingo umukuru w'igihugu agiye gufata, ariko izo ngingo zigaca ziburizwamwo n'ibihangange muri leta yiwe. Sangwa kazi rero dukurikira idonido ico amakuru ariko aravugwa cane avuga kuri iyo ngingo y'umukuru w'igihugu. Duhejeje kuyumviriza ndaza kugaruka turabira izindi nkuru hamwe ziriko ziravugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Arahonyora mugo mukuru w'igihugu haje kabiri mugawe ntarahonyora. Abamenyesha bakuru ntimwabivuze ko baradi, ntimwabivuze bogende we bose atafise televiziyo muhira adafise radio ubu narahonyora nuva ntacyo bimutwaye mu bisanzwe umukuru w'igihugu ntiyidoga. Umukuru w'igihugu afata ingingo agafata ingingo ibereye. Turabonye yuko naho atamukuriye ngaho nyene ikibiriraho ngo abanyagihugu basigarane umwete, asiga bemereye ko agiye kubazanira uwundi azobibafashamwo, ariko ntaco yarayamukuye aho umukuru w'igihugu bikubisa agashi, kuko murazi ko hari izindi ngingo akora ko agasha, ariko ngira ngo yaragiye arabonana nabo nyene bama bamunanije mu ngingo zimwe baratinda barumvikana. Emmanuel Ndereyimana ajejwe gutanga makuru mu runani Sefora Arusha avuga ko atawosumvye inguvu umukuru w'igihugu, agasaba ko yotera intambwe kandi no kuyandi madosiye mu gufata ingingo, agashimikira ku butungane bwahaze ku mufasoni Krista Kaneza mu gihe umukuru w'igihugu iyo bari yamaze kwerekana ahagaze imbere yuko avuguruzwa. Aho rero twadukwiye gukebura umukuru w'igihugu tuti izi nguvu akoresheje mu gukuruyo nazikoreshe atunganirize n'umufasoni Krista, ataravye ati hoba hariho uwundi ushigikenye. Ntawe ushobora kurushigikenye umukuru w'igihugu nabimenye afata ingingo zije mu ngiro. Umukuru w'igihugu kuva ashika ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze yirukanye abayobozi bakuru babiri. Birashobora kuba ari inzira nkeka iriko irafatwa, byo bari vyiza, inzira ni nziza turayishigikiye. Mugabo ikintu ca mbere tugomba kubanza kubona nuko amategeko ahari uhereye kubizwa nshingiro hajya tegeko ryo gutuza igiturire ukaja ku masezerano mpuzamakungu Burundi bwasinye yo kurwanya igiturire, byobanza bigakurikizwa uko biri naho bitera ngo demoga bigakurikizwa. Kivyo navyo bikurikizwa mu mpande zimwe nk'uruhande rwa mbere kwerekana amatungo bafise. Ivyo ntivyigera biba, hanyuma hakajaho urwego rwo gusuzuma ayo matungo yatanzwe ko umukuru aciye mukuri. Ivyo rero twe tubona bitariko birakogwa. Ikigira kabiri ni bijanye no kunyegeza amafaranga, blanchiment d'argent.
ivyo rero twebwe tubona yuko mwishirahamwe rikome mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi kubera abasuma nuno munsi ko nk'amaturi ko babivuga basumvye inguvu leta babande mwa kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero tukifuza yuko byoshobora gufata inzira nziza, tukifuza mbere yuko leta yoshiraho ico twise registre national, kuvuga igitabo kirimwo amashirahamwe yose n'amazina yabo, abantu bashinga amashirahamwe aronka amasoko ya leta, ibi twita les sociétés canke les entreprises, bigaragare bije ku mugaragaro tubimenye nayo. Ahandi hoho ubu turazi yuko amasosiyete menshi amashirahamwe menshi arimwo abatwara atari bo, usanga ari abana babo canke abadamu babo canke inshuti zabo zibanyegeza kugira ngo bagire ibijya vya branche. Umunsi wose wiyongera wo gufungwa hahunyanzwe amategeko, ni umunsi w'akarenganyo, ni umunsi uburenganzira bwabo buba buriko burahonyangwa. Ntivyumvikana rero yuko hohera indwi gushika hohera iminsi 10 abantu barekuwe n'ikigongo c'umukuru w'igihugu bakagumizwa mu busho butandukanye, mu gihe kandi muri iryo tegeko bivugwa ko abatari bake baba ari abantu bari basanzwe bamerewe nabi muri ubwo busho. Aha rero ingingo ya 23 y'ibwirizwa shingiro yavuga neza yuko kizira ikazirizwa yuko umuntu yohohoterwa n'inzego za leta. Muri kino gihe abantu rero bateza gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu, dufata yuko bariko barahohotera abo bafungwa, dufata yuko bariko barahonyanga ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko shanka amabwirizwa kingira uburenganzira bwa kiremwa zina muntu cyane uburenganzira bw'abantu babafunzwe. Ibibazo rero umuntu ashobora kwibaza ni byinshi. Ca mbere umuntu ashobora kwibaza yuko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryafashwe gihutihuti hatizwe neza bitezwa kuja muri iryo tegeko. Ivyo navyo amakosa akaba ari kuri urwo rwego rw'umukuru w'igihugu n'abasanzwe bamufasha, kuko batezwa kubitegura neza ku buryo abanyororo iryo tegeko rigifatwa baterezwa kuca barekugwa. Icya kabiri umuntu ashobora kwibaza, biravugwa yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye hari igihe ahora avuguruzwa na bamwe mu bihangange byo mu mugambwe CNDD-FDD. Umuntu agashobora kwibaza ati mbega none iri tegeko naryo bariburijemwo haba ikishanke ikindi. Biboneka ko uburenganzira bw'abafunzwe buriko burahonyangwa cane, ni kuvuga abariko barakora ayo makosa batezwa kubihanirwa.